nta muntu n'umwe aba ku rwego arengera kugeragezwa, ahubwo uko uduga mu buryo bw'impwemu niko wamubarushiriza kurondera kukugerageza. Ariko ndakubwire ngo uko ahubwo turushiriza nyene kumwegera, turushiriza kugira inkomezi zo kumunesha. Araza akazana ibyiwe, ariko uko urushiriza kumwegera urushiriza kugira inkomezi zo kumunesha, urushiriza kugira amaso arahumuka, ukabona inzira azananye, ukabona ibyo ari byo, hanyuma ugatahura ko ari wa mubi, hanyuma ukagwanya Satani. Ntuze kunigana n'ubwo buntu buriko burazunguruka muri wewe, ugwanya Satani yabizanye abiherekeje. Haleluya. Mu bundi buryo ikigeragezo cyategerezwa kukwemeza kuri uw'Imana, kuko Satani ntashobora gutera umuntu akora ibyo ashima. Ni ukuvuga bene uwo muntu aba ari gwiwe, aba ari uwiwe. Rero niwageragezwa uzoca umenya yuko uri uw'Imana, atari ibigeragezo wikwegeyemwo wewe cyane cyane, uzoca umenya ko uri uw'Imana. Ikigeragezo rero kiragaragaza ko Satani akwanka. Ntuzohave wiyumvira iminsi yose ngo ni ikigeragezo c'intege nke zawe, cyane cyane atari ibintu wijanyemwo canke c'uko waboshwe n'ivyinosi. Oya, Satani aratwanka, kandi kutwanka nibisanzwe. Tugerereye mu isi yiwe, ariko turi ingenzi, turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru, turi mu isi mbi. Kugeragezwa rero nibisanzwe, ikidasanzwe nukwemera kubigwamwo. Kuvyikingira ngo ntibikuze ko ntibishoboka, kubera intumwa Pawulo yavuze ngo muri aya majambo twasomye muri iki cete yandikiye Abikorinto, yavuze ngo hamwe nibibagerageza, ntiyavuze ngo nibyashika mukageragezwa, yavuze ngo hamwe nibibagerageza. Uko muzogenda murageragezwa, Imana izobacira icyanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kwihanganira ibi bintu biza kubagerageza. Nico gituma nari mvuze ngo kwikingira ibi bigeragezo nibishoboka, birahari ibitugerageza birahari. Ariko nagira ndakubwire yuko Imana iba yateguye akaryo kuko dushobora kubirengana, akaryo kuko dushobora kubinesha, akaryo kuko dushobora no kubyihanganira, hanyuma umwanya ukwiye ugeze bikadukugwa ko mu izina rya Yesu Kristo.